Turasubiye kubaha iyambu mwese turabaramukije aho mudukurikirana muherereye mu bihugu bigiye bitanye vy'isi mu makungu ya kure abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero reka tuyatangurire mu gisata cyo umutekano ibintu birabandanya gukomera cane kwa Varisito Ndayishimiye urwikekwe ni rwose Varisito Ndayishimiye akamaramaza mu butegetsi bwa CNDD FDD arashobora gutembagazwa umwanya ku mwanya. Varisito Ndayishimiye yoba ariko aragwanirizwa iwe mu butegetsi bwiwe afise benshi bariko baramugwanya nyine kandi bari mu butegetsi bwiwe. Ibimenyetso bitangaje bihejeje kugenda bidushikira mu matohoza twakoze matohoza duhejeje gukora inyuma y'inkuru twabahaye ivuga uko urugendo rwa perezida Varisito Ndayishimiye rwaraye rugenze muri Nyanzarake muri komine ya Nyanzarake nyine ni mu ntara ya Burunga aho yari yaciye aja inyuma yoho yari yasubitse canke yahagaritse urugendo rwo kuja mu gihugu c'Ubufaransa giturumbuka muri kino gihe Varisito Ndayishimiye yaraye avuye i Nyanzarake. Ibimenyetso byaraye vyibonekeje ko Varisito Ndayishimiye afise abansi benshi kandi bari mu butegetsi. Umwe mu bakozi bo mu ngoro ya CNDD FDD yaduhaye buno butumwa aho yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko aragwanirizwa mu butegetsi inyene. Avuga ko bari bazi ngo ibintu bigiye koroha bihaye ijana kwijana mu matora none ngo vyabakomeranye kurusha. Ubu ngo nyine nyuma yaho ba mu matora bihaye ijana kwijana bakiha intebe zose ibibanza vyose bari bazi ko muri CNDD FDD aribo bagiye kuronka ijambo mu ngoro mu bibanza bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu ngo barakomerewe gusumba. Ubu ngo opposition ikomeye iri mu butegetsi nyine abo bihaye ivyo bibanza baratanguye gucana canamwo bariko baracikamwo ibice. We mu kuvuga ko hari abariko baragwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi akoresha ijambo sabotage. Arakoresha sabotage n'ururimi rw'igifaransa murazi ico bisiguye n'ugusabota no kuvanga kuvyonga kumwe kujya nkuru nziza yahora bivuga abavyonga tuzobavyonga niko baca bavuga. Mwari muzi ko ikibanza cahimbarijwemwo umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa cahinduwe gatatu mu ndwi imwe carahinduwe gatatu mu ndwi imwe bamwe bavuga abandi banka abandi bemeza abandi bavyonga bakurako. Amahoro nuko yatanguye nduguruye twamugina nuko yatanguye nyine nduguruye twamugina amahoro. Ivyaraye bibaye Nyanza Rake ntibitangaje kuko burya Nyanza Rake nta CNDD FDD bariyo cane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 bahora batora Frodebu inyuma barimukira muri seneri ya Kwagwasa. Muri 2025 niho bivye amatora ijana kwijana naho ubundi mu myaka iheze muri conseil communale wasanga imigambwe itandukanye. Ikindi utamenye burya sabotage neva ayimazemwo iminsi myinshi abategura ingendo ziwe mu gihugu nibo babimenya bakaguma bagerageza gufukafuka. Biraboneka ko hariho abantu bariko bamugwaniriza mu butegetsi nyene kandi n'abantu bakomeye. Ubu herutse aho hariko harategurwa umunsi mpuzamakungu w'imfungurwa Journée mondiale de l'alimentation. Ikibanza ibirori vyaberamwo cahinduwe inshuro zitatu
ubwa mbere hagisigaye indwi hateguwe ko ibirori bizobera itangara iwabo wa General Bertin Gahungu aheruka gupfungwa. Hasigaye iminsi 3 abategura urubanza bamenyeshejwe ko urubanza ruzobera igishubi. Babwiwe ko bobishiramwo inguvu nyinshi ngo kuko imvukira zararitswe zizoduga ku bwinshi ngo abo kwakira ubwugamo bw'iteka bazoba ari benshi. Buca biba baza kumva ngo ibirori bizobera imwaro. Niho rero havuye arya mafoto mwavuze ko perezida ariko arasengera imbuto zo gutera ibiraya ari imwaro. Burya imwaro naho nyene yitabwe n'abantu bake cane. Ibintu biriko birabera indani mu mugambwe, ibintu biriko birabera indani mu mugambwe birakomeye. Ntawovuga vyinshi kumbure muzovyibonera, ariko kandi burya abanyagihugu barashavuye turabibona. Arya amatora yibwe ariko araduhumira. Abanyagihugu barashavuye ko badatwarwa n'abo bitoreye. Ikibazo c'ibiciro biri hejuru mweho mucita ubuzima buzimvye kirahanze abarundi bose. Na kirya muguma muvuga c'imfumbire burya kirakomeye. Ndugaye Twamugina. Abarimyi barababajwe n'ifumbire itaboneka. Muribuka igihe Ndayishimiye akura Bunyoni ko yahagaze cane ku kibazo c'ifumbire akavuga ko ari we yatuma itaboneka. Burya yari aziko abanyagihugu bacumva rwose. None ubu ico kibazo casubiriye kunanirana. Ahubwo namwe ntimuhishe kukivuga kuko kirakomeye. Ifumbire ntayiriho mu gihe abarimyi bari mw'isizeni A, saison A. Burya itangazo ryo gutora ifumbire ryari ryamaze gutangwa. Mu nyuma umushikiranganji aza gusanga ifumbire ihari idashika n'ibice 30% y'iyikenewe. Iyo bita ile. Yo ntana nkeyi iriho ni 0%. Ibice 0%. Burya abarimyi barakwiriye kubwirwa ko batoguma barindiriye ifumbire ya fomi. Bomenyera kuca nyabarega bagategura umwavu wabo bifashishije igitegwa citwa tutoniya. Mu Kirundi bacita mukobwa ndagowe. Ikindi kibazo kibabaje abarimyi ni kirya c'ikawa. Ibaze abantu bashoye ikawa mu kwa 4 bakaba batarahembwa mu kw'icumi. Amarira y'abarimyi yarenze urugero ariko nta nyishu baronka. Aha rero dusigarira twibaza niba ikibazo c'ikena ry'ifumbire carateguwe nk'uko cavuzwe mu gihe ca Bunyoni canke n'ikibazo gisanzwe. Ibi vy'ikawa vyo bimeze gute? Biragoye kuronka inyishu. Ikibazo c'abasirikare kirateye ubwoba. Burya ikindi kibazo gitanguye gutera ubwoba ni kirya c'abasirikare mwavuze ko. Ubu umukuru w'igisoda n'umushikiranganji wo kwivuna abansi basabwe kuja kubwira abasoda ko arya amafaranga yabo ya Somalia ataraza. Ubu bategetswe guhindukiza ko kirya gihano bahawe kitari igihano ahubwo ari imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare, manevre. Bategetswe ko ikibazo
mwavuze ko cingene ya ratio ameliore y'abasoda yibwe gitorerwa umuti mu makambi yose, abasoda bakagira uruhara mu kubikurikirana. Ivyo mwandika barabona ko abasoda babisoma cane. Muri ino minsi muzokumva amanama menshi mu basoda kandi azofatira ku nkuru mumaze iminsi mutanga, naho umuntu aca yibaza nimba ibiriko bibera mu gisoda biteye bitoba vyarateguwe. Ariko ico nagomvye ko mumenya nuko umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene, nuko tubibona ko abanyagihugu bashavuye nuko kandi hari ibibazo vyabuze inyishu. Hama namwe ntimucike intege kubera ababatuka. Ubutumwa bwanyu burasomwa gose mu mpande zose, abategetsi n'abanyagihugu bose ngo barasoma ivyo dushikiriza, ivyo tubandanya kugenda twandika kuri runo rubuga, imbuga zitandukanye tubacishiriza ko amakuru agenda abashikira, nkuko mugenda muronka imwene nk'izi nkuru zose tubashikiriza. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayabangiriye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.